Mu myaka ya kera hari umusore umwe w'ikinebwe bishoboka. Yahora agerageza kurondera uko yoronka ibyo afungura, ariko atagize akazi na kamwe akora. Igitondo kimwe ariko arayerera nk'ibisanzwe, aca mu murima w'ivyamwa abona ni vyiza. Yigira inama yo kwiba ibyo aza kwiririrwa. Akigerageza kwamura icamwa ca mbere, nyene vyaramubona. Hamaze yegera ngo afate ico gisuma. Ca kinebwe kiragira ubwoba cane, ciruka mu gashamba kari aho hafi kija kwinyegeza. Kikigendagenda muri iryo shamba, kibonamwo imbwebwe ishaje ifise amaguru abiri gusa. Ico kinebwe kiribaza kiti, mbega imbwebwe ishaje nk'iyi y'amaguru abiri ibaho gute koko? Iyi mbwebwe ntiyashobora kwiruka canke ije guhiga ngiro nk'ico ifungura, kandi hariho kujyana gukomeye hagati y'ibindi bikoko. Nta rukundo rwari rurimwo. Yo nta kindi yasabwa kunezerererwa uko igenda ikubinda hasi, nta kundi. Muri ako kanya wa mugabo ubona intare iza yegera ya mbwebwe ifise igice c'inyama mu kanwa. Ico kinebwe gica curira igiti cihuta ngo gikize amagara, ariko iyo mbwebwe yo yagumye aho kubera itari gushobora kwiruka. Uwo mugabo amarira yiretse mu maso yiwe abonye ukuntu iyo ntare izaniye iyo mbwebwe ibyo kurya. Yuzura umunezero w'ukuntu Imana ikora ibitangaza. Atangura kwiyumvira ko Imana buri gihe ihorana umugambi urashe wo kwitwararika ibiremwa byayo. Atangura kwizera ko Imana nawe itegerezwa kuba hari ico yamuteganirije. Nta kindi yakoze, yaragiye arondera ahantu yicara, arindira ko hagira uwuza ngo nawe amugaburire. Yararindiriye koko, ararindira, arongera ararindira, arongera ararindira. Yarindiriye iminsi ibiri yicaye hahandi, ntiyagira ico aronka. Hanyuma inzara imurembeje, arahaguruka aragenda. Ageze imbere ahura n'umutama ahumuye, amuyagira vyose, amugira ku muriri ataca asimvye. Hama aramubaza ati, mutama wanje, Imana yiyerekanye ikorera neza iyo mbwebwe imugaye, none ni kubera iki idashaka kunyiyereka nanje ngigira ico imfasha? Uwo mutama aramubwira ati, ni vy'ukuri Imana ifise umugambi mwiza kuri buri muntu, kandi nawe uri umwe mu bo yateguriye umugambi muzima. Ariko mwananje, ibimenyetso vy'Imana aho bitahuye nabi. Ntiyigeze ishaka ko uba nk'imbwebwe, ahubwo yashatse ko uba nk'intare. Wowe amaboko n'amaguru byose urabifise, nta bumuga na bumwe ufise. Hakwitwara nk'intare ngo urondere ibigutunga, unasagurire kabatishoboye, ushaka kwiyicarira ahantu hamwe gusa ngo bize bigusanganira. Oya, hindura uyu munsi nyene, uve kwirigara, ukoresha inguvu n'ubwenge Imana yaguhaye. Urondere, wiyumvire cane, ntakuronse ico ukora. Imana izohezagira ivyo ukora, kandi ukugira neza kw'Imana kuzobonekera muri wewe uriko urafasha abatishoboye. Ntukigire imbwebwe ishaje kandi itagira amaguru kandi uri intare. Ndagushimira kuba wabanye nanje. Jewe nitwa Gusenga Derike. Ahaho ni Iwacu Kumuhana TV.
kora subscribe cyangwa se abone kugira wifatanye natwe. Wakoze kuhaba, Imana ikurinde.